Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa Tele Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. N'impunzi z'abarundi zirafise icizere ko ibiri muri ico cegeranyo bishobora gutuma abakorewe amabi n'abiciwe ababo bashobora gutunganirizwa na sentare mpanavyaha mpuzamakungu canke izindi sentare zizojaho mu gihe uyo mugwi wongewe ikiringo co gukora amatohoza. Kubwa Emmanuel Nkengurutse kw'izina ry'izo mpunzi Murantunga zahungiye mu gihugu kibanye c'u Rwanda, ico gikorwa nico kizotuma abazokwagirwa n'ivyo vyaha barengutswa imbere y'ubutungane. Tumukurikire. Icizere nuko ujya mugwi uzobandanya utohoza ivyaha biriko birabandanya bikorwa, kuko uravye raporo yabo usanga hari igihe bahagarikiye ko nibaza ko ari mu mwaka uheze, ariko ukamenya yuko kandi abo nyene barabivuga yuko ivyaha n'ubu bikibandanya, ivyaha vy'agahomerabunwa n'ubu bikibandanya bigikorwa. Ni vyiza rero yuko babandanya batohoza bakamenya ingene bikorwa n'ababikora, kuko ejo canke hirya y'ejo nabo mu myaka ingahe ntaco bazora bafatwe bacishwe imbere y'ubutungane, hanyuma rero abahohotewe batunganirizwe. Ica kabiri nuko hariyo ibintu bimwe bimwe nibaza yuko bataronse umwanya wo kunonosora, nka kirya caha cerekeye ihonyabwoko, ni genocide. Je nibaza yuko bo bavuze yuko uko bafise amakuru batoshobora kuvuga ko hariho ihonyabwoko rirakora mu Burundi, naho hariho amajambo menshi bavuga y'urwango bavuga ariho. Nibaza rero yuko bashobora kuronka umwanya navyo nyene bakagitohoza ko bagava bagasanga arico, kuko ico abantu kenshi bakunda kudafatirako nuko bibaza yuko ihonyabwoko ritegerezwa kuba rutwara abantu benshi cyane, ariko mugabo uko ico caha gisigurwa n'amategeko mpuzamakungu mbere n'amategeko y'ibihugu vyinshi harimo n'igihugu cy'u Burundi, nuko ari ku destruction, kuvuga kwica canke gusambura umugwi ubwoko bwose Burundi 100% canke igice. Rero aho usanga hariho impari, ico gice kingana ngo iki ni 50%, 50, 80 canke ni guhera kuri 1%. Nibaza yuko ariho bikwiriye kwigwa. Ico nzi nuko twebwe na twebwe tuburanira abishwe abariko baragirirwa nabi, natwe mu bavoka dufise ivyemezo vyinshi vyerekana yuko hariho ihonyabwoko rirakorwa mu Burundi. Ivyo biriho turabizi, gusa abamaze kwica kumbese miliyoni zingahe, nukuraba nabo nyene bicwa ingene basanzwe bangana mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero nukuraba nuko ibitegere bizwe, kuko urabona babikora bihishije cyane. Haya nta n'uzovuga ngo ibikorwa abo bica turabamenya. Hariho benshi bapfira mu kigunda, benshi bikamenyekana bitevye, kuko mitumba bazanye iterabwoba ryinshi, imbonerakure zuzuyeho, nta buryo bwugiye kuvuga ba wikwegeye nawe ucava usigarukagire. Rero ico caha naco bashaka kwirongera umwanya. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike arashimishwa n'igikorwa c'umugwi wa ONU uherutse gutanga icegeranyo cakozwe ku mabi ariko arakorwa kuva aho Petero Nkurunziza yitoreje gutwara ikiringo ca gatatu. Muri ico cegeranyo abo bahinga bakaba basaba sentare mpanavyaha mpuzamakungu gutanguza amatohoza. Umushingwamanza Janvier Bigirimana akibutsa ko ivyo bikwiye mu gihe mu Burundi atabutungane bwigenga bukihari nk'uko vyerekanywe n'ico cegeranyo c'abahinga ba ONU. Kurikira. Umukuru w'umugwi araheruka gusaba imbere y'inama ijejwe hagati y'akazi na muntu ya ONU yuko sentare mpanavyaha mpuzamakungu
yohize igakora amatohoza ku Burundi maze abantu bakoze ivyaha vy'agahomerabunwa bagashobora gukurikiranwa. Twebwe rero twibaza yuko ico kintu yasavye ari ikintu gihambaye cyane, narirya dusanzwe tuzi yuko mu Burundi nkuko vyagaragajwe n'icegeranyo bashize habona ivyaha bikomakomeye vyakozwe n'abategetsi bo hejuru, bisigura yuko bwa butungane bwo mu Burundi bwa busanzwe bunagoyagoya. Uno munsi abo bategetsi n'abantu badashobora gukurikiranwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Icambere murazi yuko muri ico cegeranyo bavuze yuko Nkurunziza wenyene n'akandi kagwi kari kamwegereye aribo bari kwisonga ry'abakora ubwicanyi mu Burundi. Dusanzwe tuzi yuko mu mateko y'u Burundi hariho sentare yari yarategekanijwe yo gushobora guhana abategetsi bo hejuru cyane umukuru w'igihugu, iyo bita Haute Cour de Justice. Iyo sentare ntiyigeze ishigwaho. Iyo nimvo ya mbere yerekana yuko abakoze ivyaha mu Burundi bakwiye kuja gukurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Imvo igira kabiri niyo yuko ubutungane bw'u Burundi atagushaka bufise, atabushobozi bufise bwo gushobora gucira imanza abo bantu bagirizwa n'ivyaha bikomeye vyakozwe mu Burundi. Abo bantu kandi twatuzi yuko bari mu bategetsi bereka umukuru w'igihugu. Ikindi naco ubwo butungane bw'u Burundi uno munsi abantu babuhagarariye n'abantu bakorera inyungu z'umuganga uri ku butegetsi. Bikumvikana rero yuko batoja kuvuguruza basebuja aho twari kuba dufise ubutungane bwigenga, uno munsi dufise ubutungane bukorera umuganga uri ku butegetsi mu Burundi. Bigasigura yuko ari ubutungane butazigera butunganiriza abantu bose bishwe, abantu bose babuza ababo. Ni naco gituma rero umuntu afatiye kuri ivyo bintu vyose iki kintu cyo gusaba yuko sentare mpanavyaha mpuzamakungu yotanguza amatohoza vuba mu Burundi ari ikintu cumvikana. Ni naco conyene kinashoboka. Uno munsi nta bundi butungane bushobora guhana abantu bakoze ivyaha mu Burundi. Iki naco kidushimisha nuko bitebe bitebuke aya matohoza yarayakozwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU, n'amatohoza azofasha aho igihe cyose ubutegetsi buzuba bwavuye, kuko turazi yuko ubutegetsi bubi nk'ubu bwica abanyagihugu. Ni ryambere tubonye mu Burundi aho turonka ubutegetsi abantu bo mu bwoko bwose, abantu bo mu ntara zose, abato, abakuru, abakene, abatunzi bahunga ubutegetsi bumwe bakabuhungira rimwe. Ryambere aho abantu bo mu bwoko bwose kandi benshi cyane bahungira rimwe cyane bariko bahunga ubutegetsi. Kuvuga ubutegetsi rero ku bwanje nta mahigwe menshi bufise yuko buzobandanya umwanya munini butwara Burundi. Janvier Bigirimana amenyesha kandi ko abategetsi b'u Burundi bihenda mu kwibaza ko Uburundi bumaze kuva mu masezerano y'i Roma bizoba biheze, akabibutsa ko n'inyuma yaho hashobora kuzojaho izindi sentare zidasanzwe zishobora gucira imanza abazoba bagirwa n'ubwo bwicanyi. Abari muri ayo mashirahamwe bagashira icizere ahanini ko uyo mugwi ugiye kubandanya ukora amatohoza ari nayo azofatirwa ko mu gushengeza abo bicanyi n'ubunyene kurikira. Ni kuvuga rero naho itoba iyo sentare mpuzamakungu no munsi yuko turataka ngo igerageze ifata abo bantu bahane, bitebuke hazoboneka ubutungane bw'u Burundi naho ubwo mpuzamakungu bwoba bwameze nk'ubuteba canke bwo butaragerageza gufata abantu bose bakoze ivyaha. Uno munsi rero abo bantu bakoze ivyaha bamenye ko n'ubutungane bw'u Burundi hazogera igihe bakurikirana, kuko biriko birandikwa, ibiko biraja mu vyegeranyo, bamenye yuko abakorewe ivyaha nabo bazogera igihe bakaronka ijambo, bakaronka ubutungane bubatunganiriza. Naho rero tuvuga tuti biriko birakorwa vyose muri iyo ntumbero yo kumenya ido nido ivyakozwe. Ni ibintu bidushimisha cane, inaco gituma dushikiye cane ico cegeranyo, naca cyane ico cuko iyo sentare mpuzamakungu yotanguza amatohoza ko atabutungane mu Burundi dufise. Hama ikindi naco dushikiye cane nuko uwo mugwi w'amatohoza wishiramwe mpuzamakungu ONU wokongerwa ikiringo kumvo zuko
atarundi rwego no musi mpuzamakungu rwigenga ruzoba ruhari ruko ruraba ibikorwa mu Burundi kuko kuva ku itariki ya 27 ku kwezi kw'icumi uburundi buzoba bwasokoye burundu mwishiramwe mpuza muri isentare mpanavyaha mpuzamakungu bisigura yuko ivyaha bazobandanya bakora kuva kuri iyo tarike dukeneye urundi rwego rubandanya rumenya ibiriko birakorwa kugira ngo naho bitoshobora gukurikiranwa niyo sentare mpuzamakungu bizoshobora gukurikiranwa n'izindi sentare ishobora kuzobara amasentare y'u Burundi hashobora gushigwaho amasentare adasanzwe ku Burundi ndaco bituma rero no munsi nubwo bavuye muri iyo CPI nibotera gati mu ginyo ngivyo bazobandanya bakora ngo ntibizigera bihanwa akarero n'ubu yitwa Isena Bleheruka gucigwa imanza haciye imyaka myinshi bisigura yuko iyo harinze hakogwa ivyaha bikomeye uburyo bwo gukurikirana abantu buraboneka bashobora kurikirana ari uko ubutegetsi bwabo bwaheze bashobora kurikirana hagashizweho sentare idasanzwe ihaniwe ivyaha biba vyakozwe bisigura yuko no munsi rero kuba bibaza ngo bavuye muri CPI ngo bazokora ivyo bashaka umwe wese azobikora amenye yuko ku gatwe kiwe ashobora kubibazwa. Ikibazo c'ubutunzi mu Burundi kiva ahanini ku migenderanire mibi iri hagati y'u Burundi n'abahora bafasha u Burundi hamwe n'ikena ridasanzwe ry'amasoko ntangaguvu. Domitien Ndayizeye yahoze arongoye u Burundi akabona ko igihugu kitagifise icizere cotuma abahora bafasha u Burundi canke abarwizatunga bazana imitahe yabo mu gihugu. Ikindi abona ko giteye ikibazo cane n'umutekano muke n'ibibazo vya politike atanumwe bihumiriza muri kino gihe. Tumukurikire. Nuko leta igomba gutunganya igihugu kugira ngo buri muntu afise icakora ashobore kugikora atawanja wangura yunguke n'uwundi yunguke. Ibyo rero bisaba yuko leta ishiraho nk'umuyaga nk'ubukwiriye abakeneye kwimba ubutare bakabwimba bakeneye gushinga amahunguriro bakayashinga abakeneye kubaka amazu akomakomeye bakayubaka ariko urabona yuko ngaha mu gihugu cacu biragoye kuko dufise umuyaga nkuba muke cyane gutera imbere rero utagira umuyaga nkuba ntibikunda. Iyindi ntumbero ni y'imfashanyo hagati y'u Burundi n'amakungu buryo udafise abagenzi mukorana ngo bashoboye kukurungikira ivyo bahingura ku mafaranga make bashobore nawe kukugurira ivyo ufise ukenye baguterere biragoye cyane cyane nko muri iki gihugu cacu kiri mu bihugu bikenye tubeshejweho n'imfashanyo ziva hanze mu gice kitari gito. Ibyo byose rero uravye ubu ukuntu byifashe ugaca rero uraba ukugene abantu bidegembya no kugene barangura imirimo yabo ngaha mu gihugu usanga twarasubiye inyuma cyane ari naco gituma ubukene buhari muri iki gihugu. Murabona yuko n'amahingurira hari ya brasserie n'abandi usanga bariko baravuga bati tugiye kugara. Urabona yuko n'abanyamahanga bamwe bagiye kuza bagera igihe bakifata kubera yuko iyo bagiye kuraba igihugu kuntu kimeze bakabaza hirya no hino usanga batabyishimiye cyane ugasanga barisubiriye inyuma aho bavuga bati uko icyo bita détournement kunyuruza itunga ry'igihugu vyeze ugasanga bariko baravuga ati nta kamaro ko kubana igihugu ntigishobora gutera imbere rero muri iyo ntumbero iyo gitwagwa gutyo. Nico gituma dusaba tuti leta nifashe kuko intango nuko abarundi dusubiza hamwe. Ibyo ntavyo urabona yuko nkuko mnahejeje kubikubwira birafise ingorane. Bwa kabiri urabona yuko uwo muyaga nkuba ntawo abadufasha n'ivyo bihugu vyo hanze. Ivyo bihugu vyo hanze navyo turafite se ingorane navyo. None ko twebwe tutaramenya no gucura igikwashu n'urushinge tutaramenya kuruhingura n'ikaramu tutaramenya kuyihingura none tuzobaho gute ko tani mashini tuzi gukora.
none ivyo tuzobironka gute mu gihe tudafise imigenderanire myiza n'ibindi bihugu aho ugasanga turiko turabitera akagere ngo turishoboye wagaruka ukaraba ugasanga ntitwishoboye ngo amafaranga turafise yego amarundi akoreshwa ngaha mu Burundi nakoreshwa hanze none uzo afise ibisandugu n'ibisandugu vy'amafaranga y'amarundi azoyarya ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu turabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha